Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'ingenzi, igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure. Ano makuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Imabanda abakenyezi babiri bagirizwa urudandazwa rwa magendo rw'ibitoro barungitswe mu gasho ka parake ya Makamba. Abakenyezi babiri bararungitswe mu gasho ka parake ya Makamba kari mu bumanuko bw'u Burundi bagirizwa gukora urudandazwa rwa magendo rw'igitoro ku munsi wa gatanu uheze. Bari bahagaritswe n'igipolisi ca Mabanda muri iyo ntara nyene hafi y'isoko y'iyo komine iminsi ibiri imbere yaho. Mu gihe bunguruzwa mu gasho ka parake y'intara bari bane. Yari uwitwa Claudine Niyongere, Joseline Nizigama, Julienne Niyukuri na Divine Nimbabazi. Abo bakenyezi bane bari bahagaritswe ku wa 11 Nyakanga guheze. Abo babiri ba nyuma nibo bakiri mu gasho. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi mu ntara ya Kayanza n'ubuyira buto buto burazibirwa kugira ngo babuze abanyagihugu kuja mu Rwanda. Abanyagihugu ubwa mbere abarimyi bo muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi basaba indongozi za leta kugurura utuyira duto duto twugawe ku bw'abo barimyi. Ubwo buyira bukaba busanzwe bubashikana mu mirima yabo y'ibiterwa. Abajejwe intwaro bakaba bamenyesha ko bazibiye ubwo buyira kugira ngo babuze uwo wese yohirahira akagomba kuja kugurisha umwimbu mu Rwanda. Abarimyi bafise agashavu ntibacemerewe kuja mu mirima yabo y'ivyamwa n'imboga. Ivyamwa, imboga vyaboreye mu mirima. Hari imirima itegerezwa kubagarwa, aho naho nyene nta n'umwe yemerewe kuja kubikora. Ubuyira buto buto bwarazibiwe, uko akaba ariko bivugwa n'umukenyezi afise abana batatu. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo kandi mu ntara ya Cibitoke ivyankenerwa vyose vyaraduze igiciro. Iduga ry'ibiciro vy'ivyankenerwa riribonekeza mu makomine yose y'intara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi haraheze hafi ukwezi. Abanyagihugu baratewe umutima uhagaze n'iryo duga ry'igiciro bagasaba leta gutora umuti. Buramatari w'intara ya Cibitoke haragabisha abikika mu kiza mu makomine atandatu y'iyo ntara nubwo haheze iminsi harabonetse igitoro kiboneka, hariko haribonekeza iduga ry'ibiciro vy'ivyankenerwa vyose uhereye ku bifungurwa. Mu kiringo kidashika ukwezi kumwe ikiro c'inyama y'inka cavuye ku bihumbi 16 kija ku bihumbi 20 vy'amarundi. Nico kimwe no ku biharage, umuceri n'ibiraya aho ikiro kigurwa mu rukurikirane ibihumbi 4,500 kuri ivyo bigira kabiri navyo ni ibihumbi 2,800, mu gihe ico kiro nyene cagurwa ibihumbi 2,800, ibihumbi 3 n'igihumbi n'amajana 800 y'amarundi. Vyinshi kuri iyo nkuru navyo ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Sayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido wija kure. Ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko Imabanda abakenyezi babiri bagirizwa urudandazwa rwa magendo rw'igitoro barungitswe mu gasho ka parake ya Makamba. Abakenyezi babiri bararungitswe mu gasho ka parake ya Makamba kari mu bumanuko bw'u Burundi bagirizwa gukora urudandazwa rwa magendo rw'igitoro ku munsi wa gatanu uheze.
bari bahagaritswe n'igipolisi ca Mabanda muri iyo ntara nyene hafi y'isoko y'iyo komine iminsi ibiri imbere yaho. Mu gihe bungururizwa mu gasho ka parake y'intara bari bane. Yari uwitwa Claudine Niyongere, Joseline Nizigama, Julienne Niyukuri na Divine Nimbabazi. Abo bakenyezi bane bari bahagaritswe kuwa 11 Nyakanga guheze. Abo babiri ba nyuma nibo bakiri mu gasho. Ku bw'amasoko i Makamba, abo bakenyezi bane bahagaritswe inyuma y'umukwabu w'igipolisi carondera abadandaza ibitoro vya magendo. Ayo masoko akaba avuga ko habayemwo akarenganyo kuko amaritiro 5 ariyo yafashwe gusa. Ababibonye bavuga ko igipolisi cagomvye guhagarika abantu boba bagirizwa izindi mvo zitagomba gutomorwa kuko bamwe mu badandaza ata bitoro bari bafise. Bamwe bari bafise amacupa agaragara mu gihe abakora urwo rudandazwa nyabo bakora ataco binona. Uko akaba ariko rimwe mu masoko rigaragaza umubabaro. Abanyagihugu bavuganye na SOS Media Burundi natwe dukesha iyi nkuru basigura ko abadandaza benshi b'igitoro ca magendo nyene bakora ico gikorwa ku mugaragaro n'intwaro ibabona. Abapolisi n'abajejwe intwaro barabareka kuko ari bo barangurako canke mbere bakaba bakorana nabo. Uko akaba ariko babagiriza. Bamwe nibo baha imitahe abo bakora magendo canke bakabakingira kubera ibiturire babaha. Abanyagihugu basaba irekurwa ry'abo bakenyezi b'abadandaza bonsa basize inzoya muhira. Kuva haduka ingorane z'ibitoro, bamwe mu bakenyezi bo ku mugwa mukuru wa komine Mabanda barakerebutse co kimwe n'abagabo bakarangura ibitoro muri Tanzania hama bakabigurisha mu kinywabi. Nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Kayanza n'ubuyira buto buto buriko burazibirwa kugira ngo babuze abanyagihugu kuja mu Rwanda. Abanyagihugu ubwa mbere abarimyi bo muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi basaba indongozi za leta kugurura utuyira duto duto twugawe aho ku bw'abo barimyi ubwo buyira busanzwe bubashikana mu mirima yabo y'ibiterwa. Abajejwe intwaro bamenyesha ko bazibiye ubwo buyira kugira ngo babuze uwo wese yohirahira akagomba kuja kugurisha umwimbu mu Rwanda. Abarimyi bafise agashavu ntibacemerewe kuja mu mirima yabo y'ivyamwa n'imboga. Ivyamwa, imboga vyaboreye mu mirima, hari imirima itegerezwa kubagarwa. Aho naho nyene nta n'umwe yemerewe kuja kubikora. Ubuyira buto buto bwarazibiwe. Uko akaba ariko bivugwa n'umukenyezi afise abana 3. Mu bukene buzura inzara nk'uko babivuga, abarimyi basaba abajejwe intwaro kugurura ubwo buyira buja mu mirima. Kubw'abajejwe intwaro muri komine hugawe utwo tuyira duto duto mu ntumbero yo kugabanya amagendo yija mu Rwanda igihugu kibanyi. Turagabishije uwo wese azofatwa ariko agurisha mu kinyegero ivyimburwa vyacu mu Rwanda. Ahubwo akaba ariko vyatangajwe n'isoko mu ntwaro aho muri iyo ntara. Mu manama menshi ahuza abajejwe intwaro n'abanyagihugu, abategetsi bakuru b'igihugu uhereye ku mukuru w'igihugu bama bagiriza abanyagihugu b'abakuru bibe kugurisha umwimbu w'u Burundi mu Rwanda umwansi. Bakaba nabo nyene abansi b'igihugu kandi abahungabanya ubutunzi bw'igihugu. Nayo mu yandi makuru ariko aravugwa, nonyemerere nkushikirize ino nkuru ivuga ko mu ntara ya Cibitoke ivyankenerwa vyose vyaduze igiciro. Iduga ry'ibiciro vy'ivyankenerwa riribonekeza mu makomine yose y'intara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi haraheze hafi ukwezi. Abanyagihugu baratewe umutima uhagaze n'iryo duga ry'igiciro bagasaba leta gutora umuti. Buramatari w'intara ya Cibitoke haragabisha abikika mu kiza. Mu makomine 6 y'iyo ntara nubwo haheze iminsi harabonetse igitoro kiboneka, haribonekeza iduga ry'ibiciro vy'ivyankenerwa vyose uhereye ku bifungurwa. Mu kiringo kidashika ukwezi kumwe, ikiro c'inyama y'inka cavuye ku bihumbi 16 kija ku bihumbi 20 vy'amarundi. Co kimwe no ku biharage, umuceri n'ibiraya, aho ikiro kigurwa mu rukurikirane ibihumbi 4,500 kuri ivyo bigira kabiri navyo nyene ibihumbi 2,800, mu gihe ico kiro nyene cagurwa ibihumbi 2,800, ibihumbi 3 n'igihumbi n'amajana 800 y'amarundi.
abanyagihugu bari mu mwiheburo bakaba basaba leta gusaba imfashanyo mu makungu no kugurura imbibe zo hasi n'u Rwanda inatsimbataze uguhanahana ibidandazwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biciye ku ruzi Rusizi mu ntumbero yo korohereza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu. Abenshi muri abo banyagihugu twavuganye barababazwa n'igabanuka ry'ubushobozi bwabo bwo kugura, bemeza ko ubu batagishobora gusuma ku isoko kandi ko bafungura rimwe ku munsi. Kareme Bizoza buramatari wa Cibitoke aremeza iyo ngorane ko iriho, akavuga ahubwo ko ari abadandaza bikika mu kiza, agahamagarira abanyagihugu kudoma urutoke kuri abo badandaza babicishije ku nimero itariha bahawe. Uwarongoye intara akaba atomora ko ivyo bikorwa bigamije gutoba utwigoro tw'intwaro, hama akagabisha abo baduza ibiciro ko bazohanwa hakurikije amategeko. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abone nawe ukoresha YouTube y'igifaransa canke ijambo subscribe nawe ukoresha YouTube y'icongereza, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura, kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse no kubandanya uragira umunsi mwiza.